uno munsi tugiye kuganira ku vyerekeye umuyaga nkuba. Tuwamamwo, tuwirirwamwo, ni ikintu dukoresha cyane. Mbere no babwira yuko mu bihugu biteye imbere umuyaga nkuba ugereranywa n'amazi, ugereranywa n'ibintu vyankenerwa ku buzima bw'umuntu, ku buryo bibuze ubuzima bushobora guhagarara. Egome nivyo bihugu byacu hari ahantu neza umuyaga nkuba ahantu tarashika usanga mva nabwo baratana kimwe, mugabo umuyaga nkuba ni ikintu gikoreshwa kandi gikoreshwa cyane mu buzima bwa none. Ikibazo umuntu wese ushobora kuba cyangwa amaze kwibaza, none umuyaga nkuba ni iki? Umuyaga nkuba ni iki? Nico tugiye kuvuga muri ino video. Kaze mwandanye mudukurikira, mukurikirana cyane ibiganiro byo kuri ino chaîne yacu ya YouTube. Tuvuga umuyaga nkuba rero biragoye gusigura ukunyene icari cyo. Nico gituma abarundi kubera kudatahura ibyo ari byo bahavuye bakawita umuyaga n'inkuba, kuvuga n'ikintu kiyaga n'inkuba. Mugabo nkuko nzobigaruka mu yindi video nsigura iyo bizanana cyane, mugabo urumva yuko atari byo na gatoyi, kuko umuyaga nkuba kuvuga ngo n'ikintu kiyaga n'inkuba, ni kubera badatahura icari cyo inkuba. Rero mu ncamake tugiye gusigura umuyaga nkuba bisaba ko tugerageza tukagura tukaraba ibintu biba biriko biraba mu rutsinga iyo harimo umuriro, haba hariko habamwo iki exactement. Ubwo rero bisaba ko umuntu yagura akagura agashikira ikintu utuntu duto tugize no rutsinga. Ubwa mbere kwanza no rutsinga murabibona rugizwe n'ibice bitatu. Turagize n'igice cy'inyakamwanya ariyo plastic, hamwe ni ubutare bw'umujumbu aribwo utwara umuyaga nkuba. Nagomba nabibutse yuko mu migwi y'ibintu dushobora turavuga umuyaga nkuba dushobora kubicamwo ibice bitatu. Igice ca mbere ni igice c'ibintu bitwara umuyaga nkuba, cyo tutari matériaux conducteurs. Hanyuma igice ca kabiri ni igice c'ibintu kidatwara umuyaga nkuba, arico les matériaux non conducteurs. Ano dushoboramwo inyakamwanya, turama plastique, dukoramwo imbaho gumye, no kuvuga ivyo ni ibintu bidashobora gutwara umuyaga nkuba. Ngabo hari ibintu biri hagati y'ivyo bibiri, cyo tutari matériaux semi-conducteurs. Mbere ivyo bintu bimaze kugundurwa vyatumye na technologie nka informatique yiyongera ko byo bitwara umuyaga nkuba mu makondition amwamwe, mu gihe hari amakondition amwamwe yashoboye kuba lampe. None nibiki biba kugira ngo umuyaga nkuba uboneke? Umuyaga nkuba ni iki neza na neza? Cyo no tangwa kuva no umuyaga nkuba kwanza urahantu hose, kuko umuyaga nkuba uri au niveau cyo twita intunganyakintu atome. Atome yose igizwe n'intimatima ariyo noyo, ikagirwa ni kiyaga chama electron. Ama electron bashobora kwitwa inyamuyaga. Ni kuvuga dufise inyamuyaga nyinshi zikikuje intimatima ariyo noyo. Ikintu gishika nuko rero mu ncamake bisaba yuko inguvu ariyo insharizo canke charge z'intimatima zingana n'inguvu zizo nyamuyaga zizikikuje. Ni kuvuga charge ya proton na charge ya negative bikwiye kungana. Mugabo kubutare bumwe usanga izo nyamuyaga ari nyinshi kurusha intimatima ariyo noyo, bigatuma habaho inyamuyaga ziguma zishobora kwidegembya, zishobora kuza zirava ku ntunganya kintu imwe zigenda ku ntunganya kintu yindi. Ikibaho nuko rero muri urutsinga nk'ubu noshobora kurumurika nkaja indani cyane muri urutsinga, muri utare bw'umujumbu harimwo inyamuyaga nyinshi ziguma ziyerera zija hirya no hino. Rero ndagomba kubibutsa yuko insharizo mpakanyi ikwegana n'insharizo nyemezi. Uba charge positive ikigana na charge negative. Iyo insharizo mpakanyi birasugumana. Iyo insharizo nyemezi ihuye n'insharizo nyemezi birasugumana. Kugira ngo habeho umuyaga nkuba bisaba yuko tugira uburyo ma electron ari libre, no kuvuga ya electron libre yandi twita inyamuyaga zidegembya, kugira ngo ifo gucreate situation aho zishobora zose kugenda muri sens imwe, zigenda zerekeye muri sens imwe. Fosa tuzikwega kugira ngo zose zideplace ziva muri sens iyi zigenda mu yindi sens. Mu ncamake none umuyaga nkuba ni iki? Ni ikiyaga cinyamuyaga ziriko ziyunguruza
ziva ku ruhande rumwe zigenda ku rundi, bigatuma hashobora kuboneka umuyaga nkuba. Uboneka gute? Uva hehe? Icyo naco ikibazo ndaza kucishura muri video ya kabiri. Rwanda yemudukurikirana kaza cyane.